bizogenda gute musore wibaza kw'abakobwa bagutwaye ubwenge kuki udacagura umwe gusa ikibi cawe bose urapoperanya bizogenda gute na wewe wibaza kw'abavyeyi baguhaye byose bagurisha itongo bagurisha agahene ariko urayobegwa kubera amarigara. Abantu bazokubwira ngo ndagukunda n'umutima wanje wose nababesha umutima ntukunda. Jewe papa yari yanyise capichon. Mzee yakwishe capichon. Birabananira kwandika rero abandika biyandikira agaposho candonka meilleur acteur, prix du meilleur acteur masculin court métrage. Marole babonye ko yororo yishoboye mbere usanga umuntu akina le contraire y'icari. Iyo uri sympathique ugakina uri sympathique ntubikina neza cyane kuko nibyo ubusanzwe umeze ariko bagukinishije ivyo wanka umusympathique yanka ubugome ugacukina uri umugome ubikina neza cyane bakaca bavuga ngo yo urabikwiye kumbe ako philosophy nako nari uri sempa nk'ubu tuvuge nk'umukobwa yitonda urashobora kumukinisha ari maraya abikina neza kuko atabishaka oya jewe uwo mwira abo twokorana akambwira ati mbe ushaka gukorana nande mugumana pana kugenda hirya no hino ugaruka ni seke film. Oya sinoteba no kukwishura barafise kazoza keza kuko kwanza bafise umwanditsi mwiza cyane nuwo bafashanya Joel ni umwanditsi mwiza ni wa muntu akora anumye ibikorwa bikavuga kandi akandika inkuru umengo nishasha kuri wewe aradekuvura ntiyandika ibyabaye bose basubiramo tugiye mu bintu by'amasanamu byo kuvanga amasanamu barafise umutekinisiye ameze neza avyumva akora ibyo akunda aho rero ni kudo chapeau kuri iseke film ahubwo nibanyumva bakamenya ko bikwiye bazompena ako gakontra nigumire monyoye iseke filime n'abantu bipanze neza ku buryo n'amafestivale babe hangi bazobaseka munimba reka bajya muri ko murabona n'abapeti uguma wiyubura ninaza hejuru yabo kuzindi nkomezi ni konzi gusa konzi ya Kikongo utazoyiraba nawe yihombere nyene n'akazi ke agume muri ayo stress yiwe intimbi irakura ama stress no kuvuga barakubwira bati kuca wibona ko nimba waragowe ntiwagowe wenyene nimba waratunze nturi umutunzi wenyene n'abandi baratunga kumbe abantu barasanga n'inyigisho zisa mba numva intimba ari n'umuti weri kiyo nziko wamaze kuraba filme wayikunze gira subscribe umugenzi atayiravye mu partage nimba ari ciyumviro woshikiriza gishire muri commentaire. Capital Center, where hard work pays off. Yellow ladies and gentlemen, nizere yuko mumeze neza ho muri hose kabisa. It's another day, another reaction, nizindi vibes kuva muri Capital Center. Si movies gusa, tubakubita n'umuziki bikaryoha. Today I got the living legend kweli yitwa Kaposho. Muraza no kumenya byinshi cyane ariko ndamuha ikibuga abanza bakubite ku muziki. Let's get that vibes. Muryoherwe cyane, ndasubira mu kanya ariko byinshi muraza kubyumvira inyuma. Ebana yemze. You welcome. Kazoza keza nikari mwibarabara kazoza keza nikari mukuyerera kazoza keza kari muri yo kayenyene musore nkumi ndirira gukebure bizogenda gute musore wibaza kw'abakobwa bagutwaye ubwenge kuki udacagura umwe gusa ikibi cawe bose urapoperanya bizogenda gute na wewe wibaza
kw'abavyeyi baguhaye byose bagurisha itongo bagurisha agahene ariko urayobegwa kubera amarigara kazoza keza nikari mwibarabara kazoza keza nikari muyerera kazoza keza kari muri yo kayenyene musore nkumi mundira ndagukebure kazoza keza nikari mwibarabara kazoza keza nikari mukuyerera kazoza keza kari muri yo kayenyene musore nkumi mundira ndagukebure. Iya kabisa nibaza yuko mwabyumvise tubasezeranije ikintu tukababwira ngo Capital Center iri mu kazi tukababwira ngo umuntu no mu legend mumenya kabisa yuko biva ari ivyo je sinzi nimba muvyumvise menga tworeka film no munsi tukiyagira ku muziki gusa kabisa uze papa ndakwakiriye yego mumeze neza ndashima Imana kabisa umuntu arabiravye kujisha arabona yuko utyaye niko bavuga uratyoroye umeze neza ubusanzwe kera umuntu ageze mu myaka tugezemo niho yabakuze yabageze yego umwe mu bantu bashobora kuba barariye umutsima w'ibigori umwe original wa kera ukabafata kuko umuntu atakubona bashobora kukubona muri buno buryo bwo bariko barakurabana bakubone neza ariko nkeka kuri umwe mu bapapa bakomeye bagifise ingufu umuntu atona hani imyaka nk'iyo ufise yego kubera umuntu aba yaririnze ama stress acaguma akomeye mu bwonko rero ubwonko nibwo bugaba umubiri wose kumbe ubwonko bwononekaye n'amaguru arashobora gushikira ubwonko nibwo bufise amashambrete udushambrete duto kirakazi kari muri iyo chambre imwe n'amaguru afise hariya n'amaso ni hariya abantu baraserukirwa abantu bazokubwira ngo ndagukunda n'umutima wanje wose nababeshe umutima ntukunda ako kantu niyo wambere ugira ukakosore muri oya nuko bimeze umutima hajya n'ukundi twese naje nkubwiye no kubwira ngo umutima wanje uragukunda ariko ni imvugo baduhaye umutima wukunda uhereye nagira icitwa urukundo kiba mu mutima oya umutima n'ubwonko nyene hajya uyu mutima iki kinyama cy'umutima akazi kizi nukutora amaraso kiyarungika mu mubiri cyo gituma n'upfuye bumviriza ko umutima ugitera kandi hajya arashobora gupfa kigukunda akikuraba mu maso uwo nkunda ndamusize ubwonko nibwo bukunda umutima ni moteri gusa pa basi aka kantu bagacakira uryamye umutima uraruhuka ukagenda bukebuke uwirutse umutima ukiruka cyane nene wumva hajya wo kwiruka umutima ugatera cyane ukaca wibuka ibindi ariko ubwonko kubera bwo buguma hamwe buguma buraba ibyunyagara ni bunyagara bunyagaye kwa Rejane uba winjiye kwa Rejane nuko tuba twinjiye kabisa ni kuri Capital Center ni umuryango munini ukorera muri entertainment uciye mu mareresi no mu muziki amareresi aca kuri Iseke Films nk'ibisanzwe umuziki ni kuri Capital Sound Capital Center ikaba ikora amaservice menshi ariko igakorera abandi harimwo amareresi bafata amashusho mu manza yaba amadiplome amadot amamariage n'ama birthdays n'ibindi byinshi bishamikiye ngaho ariko kandi bafata amashusho y'indirimbo bakaba maze no gukorera band yitwa Refuge Band of course babakorera indirimbo kabisa yarifise n'amasanamu meza ushaka agende abiraba ariko kandi bakoze indimbo yitwa hari ubuzima ya Audrey iri kuri Capital Sound ibyo biroroshe no kuraba byumvikana yuko indirimbo bazikora bagakora amasanamu yazo ibintu bikagenda neza nkuko nabivuze menga twakugumira mu muziki ko kumvise na hano uhari ariko nakiriye he's a living legend for sure haba mu muziki no muri cinema kimwe muri ivyo nako byose turagenda tubifatanya tuyaga neza cyane niwe mu bantu nkunda gose sinobihisha kuko numvirije indirimbo yiwe ntaranamumenya sinarinzi ko tuzonahura ariko ku yindi ncuro turahuye genda muzi nka Gaposho sinzi ko hari ukundi kuntu ashobora kwivuga birenze uko kugira abantu bamumenye birenze ibindi ko ndavuga urakoze cyane urakoze no kuba ushoboye kumbwira ko nkunda kuko
burya s'abantu bose bemera ko bakunda abandi muzenda gukunda ndanakwemera kabisa je urukundo rwanje si bishobisho ariko kenshi nkunda umuntu kubikorwa aba yarakoze no kuvuga ngo abantu batakuzi nubwo ko yibutse indirimbo batangiye bumva yonyene urafise ibintu wabivye mwa kino gihugu uno munsi ari byamwa igihugu kiriko kiramura uno munsi urakoze cyane kuko naririmbye indirimbo nyinshi nkora ibikorwa byinshi byiza byo gushigikira igihugu n'ugwaruka ariko iyo abantu baza kuyikunda kazoza keza nkuko bayikunze bakayikunda ku maradiyo no mu bikorwa kumbure ugwaruka mafise byinshi ndarufasha kubera ubushobozi iyo ndirimbo yari kuzoba yampaye hama nanje nkagira abandi mvungurira ariko ntaco ko ngifise ubuzima sindihebura jewe wanze ku izina rya Gaposho abenshi bari bazi ko ari agatazirano kuko abafise amazina nka Gaposho nagatazirano uzosanga bitwa ba Kaposho abari amasiono kubera bavukanye imibango iyo bavutse amaguru agenda ari bitege gutya aye bavyita ba Kaposho mise ndamwibuka mu karere nakuriyemo kubera umuntu bita ngo Gaposho yarafise amaguru ameze uko muvuze jewe rero nta maguru y'amakaposho mfise n'abana mbyara nta makaposho bagira ahubwo je banyise Gaposho kubera uwavyanditse yiyumvira agaposho akaration agaposho bivuga karasyo kuko abakera abavyeyi bakera yabwira umugabo ati kutansigiye agaposho nta posho wamaye burya no ku kwezi bagiye guhembwa bavuga bati uyu munsi turaronka iposho ryacu hajya n'abasoda bakironka umunyu amavuta umuceri bijya bavyita iposho ry'abasoda runo rurimi ni kirundi cakera canke ni giswahili sinzi nivyo twabura muri Kongo kumbure sino jewe papa yari yanyise Capichon mzee yakwishe Capichon birabananira kwandika rero abandi kabiyandikira agaposho kuko ari byo bari bamenyereye kandi hari agaposho k'akarasyo na siku ya posho samedi exactly rero tuvyabura muri Kongo birumvikana cyane kandi abakongomani mu ico gihe je navutse muri 65 abakongomani bari benshi abigisha abaganga abantu bakirebutse cyane hari hano mu gisagara nyene ca Bujumbura navukiye muri Prince Louis Rwagasore twaba mu Ngagara muri quartier 2 urunga uraharambiye kabisa rero tuvuka Igitega papa yitwa Barusasieko François yarapfuye muri 1999 hama na mama aracariho yitwa Ngendakumana Monique avuka mu Kirundo wewe ibusoni bahuriye Igitega barabirana ndavuka muri 1965 nabo babanye muri 1963 amateka ni maremare nkunze uburyo utangiye unabibutsa unababwira imvo n'imvano y'izina ryawe imbere yuko tubandanya n'ibindi hari umuntu yibaza ati indirimbo nk'ijya wakoze ikaja mu ndimbo two kwita iz'igihugu ikigisha ugwaruka n'abakuze hari amafaranga urumva abantu hano inyungu bakunda guca bazibona mu mafaranga umbabare ari ryo jambo nyene nkoresha ariko ndavyagure cyane hari inyungu zifadika yoba yaraguhaye kwa kuntu umuntu yovuga ati urazi kwijya ndirimbo yacumye leta imugabira inzu urazi kwijya ndirimbo yamuguriye parcelle ahantu heza urazi ko bamugabiye ibintu biciye muri ijya ndirimbo ari ikintu yoba yarakumariye bon muri ubwo buryo wowe uvuze ntiyakimariye ntibanyegereye ngo bambwire bati iyo ndirimbo ko wayiririmbye ikabiri kwiragufasha irafasha igihugu ugwaruka n'abavyeyi kwitanga message ntibanyegereye ariko icyo yamfashije nuko nshitse ahantu bakamenya ko ari je naririmbye rurya ruririmbo banyakira neza yarampesheje icubahiro yarampesheje ikibanza ciza mu gihugu muri societe ndamenyekana bituma nkora ibindi ngendeye kuri ugo ruririmbo ariko ni bya bindi nariko ndakubwira nizera yuko hazova umuntu avuga ati reka tumufashe kuko nawe yashoboye gufasha hanyuma abandanye afasha kuko ururirimbo rushobora kwankadra rubicishije mu bwenge rubicishije ku byo babona biriho bakavuga ati reka tubakebure dukoresheje ururirimbo hama rero hariho n'amasosiyete yavutse agakoresha iyo titre kazoza keza kandi nyene hari amasosiyete yaratahari kuko ururirimbo naruririmbye muri 2006
ukabona muri 2010 haje ngo kazoza FM kazoza bank ngo kazoza microfinance urumva iyo ako kajambo karatuma umuntu akagenderako kandi si bo bonyene n'abandi barasanzwe babikora aho rero mu nyuma ntazobura wikubita agasha kavuga ati gaposhoreka nawe tumuhe credit yewe yego tumwemere tumufashe nawe bice kuri we bifasha n'abandi ni indirimbo wumvirije irimo n'ikirundi ciza kimwe kwita ngo nico kwitsiso mu gihe umuntu yumvise aho wavukiye nibihe wavukiyemo mbere ukagenda uba mu makariti ya mwamwe avuga igiswahili womenga umuntu ntiyarakwiteze ko ikirundi nka kijya cyane ni iki cyakuzigamye gituma no musi kuri yaga mu kirundi uvuga ikirundi c'abarundi urumva twebwe kera twakuze tuvuza umuziki en groupe bigatuma mu gihe wanditse ushobora no kubaza abanditsi mubona nanditse vyo hari muri bibita ama orchestre uri muri orchestre uri mwishira hamwe bituma ubaza uti nkosorera shira bakajambo ubona gakwiranye ariko ubu turirimba individuellement buri wese ashaka izina ryiwe riduge mbere akavuga ngo nina baza baranyiba amajambo baragira gute cyangwa ukamenga baramutwenga ko atari umusani abushitse agaca yigira muri studio gusa agize imana muri studio akahasanga hamwebwe b'abanyamakuru canke abamenyesha makuru canke umu DJ aziha akantu akamukosoreramwo sawa na mitende ariko asanze ari umuswahili nkawe babivuzuko ntangorane navyo nyene bikaryoha afise chance y'inyota agatera imbere wow no kuvuga ngo bisigura ngo nimba hari n'ikirundi canke ijambo utarutahura neza bagenzawe bararigushiriye ego me cyane haza produit nk'iy'abantu bumvise ego me cyane wow umuziki ni muremure tuzogutumira dufise akanya gakwiye no murindi shamiri uvuga ko wonyene ari kunyemerere dusimbire muri cinema twihuse nyibukiriza abantu ibikorwa ni vyinshi ndabizi for sure ariko nyibukiriza abantu ibikorwa biremereye binini bya cinema wagiye ubonekanamwo kugira bamve neza umuntu tugiye kuyaga kugeza ku ntimba duhava ari nayo dusongorerako urakoze cyane ndagushimiye jewe natanguye cinema mvuye muri théâtre ndi no muri théâtre no kuvuga natanguriye kuri théâtre mbere yo kwinjira muri cinema muri théâtre nari ndi mwishira hamwe ndimwo n'ubu gitwa tubiyage bakina bakibura kandi nabantu b'inzobere baba legend hari Michelangelo Nzojibwami ibyo mwari kumwe turi kumwe narakinye cinema ndi kumwe na nujya atwara festival mu Burundi Ngabo Leonce urumva ibyo byose bituma mfise abo nadugirako hama rero haraba casting ndakina ifilme yitwa Nawewe ndi kumwe n'abazungu turakina Nawewe ndi acteur principal bituma ntangura no kumenyekana ko nzi gukina filme mu Gifaransa ntakina mu Kirundi gusa Nawewe wagitinze ukina mu Gifaransa yose yari mu Gifaransa urumva rero ico bituma ntera imbere ndakina nindi filme yitwa Leta yari ifite titre y'icongereza ariko dukina mu Gifaransa ncandonka meilleur acteur prix du meilleur acteur masculin court métrage ya Leta muri 2019 muri festival bica binyongerera intera rero kuva ubwo rero nkina na Mugisha ama YouTube atanguye kumenyekana ego nkina na Mugisha tuca dutangura gukina filime yise ariyo ni kwa Mugisha nakinye nyinshi ego ni nyinshi ariko urumva hariho filime nitwa Karabakekena muri iyo filime ndi chef de bande kubera yari yambonye muri Nawewe ndi chef rebelle acavuga ati reka nguhe na role nyene uri chef mu bintu de bande hama rero canibuka muri filime ya Mugisha
wa mugore yari umuntu mubi cyane abantu bakamwanka no mukayira na je niko byashatse kugenda muri karabakeke naduhejeje kuyikina abantu bakaba nguriya ngo ni mtu mubaya wakina ngo abangamira abantu abantu nibamenye ko na marole babonye ko yororo yishoboye mbere usanga umuntu akina le contraire y'icari iyo uri sympathique ugakina uri sympathique ntubikina neza cyane kuko nibyo ubusanzwe umeze ariko bagukinishije ibyo wanka umusympathique yanka ubugome ugacukina uri umugome ubikina neza cyane bakaca bavuga ngo yo urabikwiye kumbe ako philosophy nako nari uri sempa nk'ubu tuvuge nk'umukobwa yitonda urashobora kumukinisha ari maraya abikina neza kuko atabishaka kuko yumva yokosora bariya none sinkina nkebura aja mu ruhu neza guriya yanka je ko kanona ndakitiranya narinzi nk'akarorero ahubwo yuko nk'uwo muntu muco umuntu akunda kubamwo mu buzima busanzwe komenga ukimukoresheje mu nico yotora cyane gusumba kimwe aho rero ni abantu bihendera nanje niko naranda bitanga bihendera bakibaza ati ni nkaho wokwibaza ngo mu masera n'umuntu yitonda yano n'umuntu w'amahana araja mu bumasera kandi akaba umumasera mwiza umupatiri ukibaza ngo burya ko ari patiri n'umuntu ameze neza yitonda no ashobora kuba kara kandi akaba patiri kandi akigisha abantu kudakara absolutely kirumvikana umwigisha akaja kwigisha abantu none arubitire ntabwira abantu ati ugoze ikosa mu mupira none umushize mu mupira we ntiyorikoze iryo kosa kandi kare yamye aryanga rubaniro contraire cyangwa ugasanga umuntu ariko avuga ati jewe iyo nja mu mupira nari kugira bijya ese nibyo oya ntabyo ari gushobora kujayo karinda pa yatanawukoze atanawukoze ariko urumva kijya udashaka kenshi ko bakugirira nico gituma ugiye muri ugo ruhu guwigira ucubikosora neza kuko utabudashaka ko babikugirira wumva uvura abantu iyo ngeso mbi bafise yo kugira ikiniki ugiye kuvura na filme rero je nibaza ko ariko bimeze dukina imiryango kanwa k'aba legend aba legend bayaga banigisha nka kano kantu nakantu buvunguriye n'abakinyi ba filme benshi hano bataba bazi ego haraba babizi mugabo ndazi nta wonterewe mvuze ati kugeza aho ugejeje ubugusa hari ikintu umuntu agukuyeko wari kuravuga uburyo byagiye biragenda umuzo wa YouTube uje uboneka mu project yo kwa Mugisha ego birabandanya tugeraho dukina Mugisha 3 Mugisha 4 ego voilà Mugisha zose waruzire tuca turazikina kugira ngo abantu ntibibagire ya Mugisha ya kera acarazana n'ujya mudamu nyene turakina nawe ego bamugume bamubona abagiye buraya bakinye muri Mugisha ya mbere barakina bari buraya bakarungika amafoto tukayavanga turakorana filime zisohoka zimeze neza hama ntangura kumenyekana no mu bandi ku buryo natanguye gukina no mu zindi shira hamwe zikina filime bazishira kuri YouTube kugeza aho niseke banshimye nabo nyene baravuga bati twokorana ukadukinira na twebwe tubona dushima ibikorwa byawe ingene wactinga imbere yo kugera muri isekero n'indi project ikomeye twari twakubonyemwo yo kwa John K iyi Fear Women unayibonekanamwo hari n'indi imbere yaho n'umundi mwari mumaze gukora uri magitre principal n'ubundi The Boy from Ruyigi voilà Boy from Ruyigi imwe mu ma project nabo nyene yabikoze binavuga ko ishobora kuba umwanya n'umwanya ishobora kwitabira ama festival akomeye mpuzamakungu mukadandaza hanze mu buryo bwaguse umuntu yitwa John K ni international artist ni umwe mu bakinyi ba filime badakorera hano gusa ariko bamaze no gukora ama project ari muri Australia ku rwego rw'isi ari muri Australia kuko filime yiwe ndibuka na festival muri Amerika yagiyeyo iba iya kabiri no rwego rukomeye cyane guhura nawe akakwizera mugakorana mu bikorwa wavyakiriye gute nubwo hano wari usanzwe n'ubundi ufatwa nka professional artist icyo nyene nico cyatumye duhura kuko bamfashe nk'umuntu atunzwe n'umwuga wa sinema n'umwuga w'ubwa artiste hama rero aje gukorera ino baravuga bati hamwe ukorana na Gaposho yo gufasha kwegira abajene benshi kuko bamaze kuba azi uko bakora n'ingene vyifashe hama rero acarandondera casting ya mbere y'abakinyi yashaka turayikorana bigenda neza hama nawe ubwe arambwira ati twarakuravye hariya muri na wewe
tubona ko uri umu artiste akomeye hama twibaza kutaba mu Burundi ati dushitse mu Burundi rero batubwiye ko ari huri nico cyambere twakoze no kukurondera kugira ngo dukorane kuko dushaka gushira ibikorwa ngaha naho ukuze ariko dukeneye cyane cyane aba jeune twasanze nawe ukorana n'aba jeune ntacyo bidutwayirire gukorana nawe ku buryo ubu mbere natanguye no kugira ishuri ryo kwigisha le cinéma buke mwamaze gutangura ishure ego naryo nyene rifinanswa na John Kay nyene nabo bari kumwe muri Light of Africa birumvikana cyane tugende tunakaguye umuntu akeneye kugigamwe bigenda gute arondera ku numero bamuha hari numero bamuha akabarondera bafise ibiro bakavugana bakamuha adresse hanyuma akaza akiga no kuvuga mu bigisha bafise nawe urimwe mu batanga ubumenyi je ntanga ubumenyi bwo kwactinga hari abatanga ubumenyi bwo gufotora amafoto hari abatanga ubumenyi bwo kwandika ingene umuntu yandika film abatanga ubumenyi kuburyo umuntu yo kwitandaza kumbore kumboga ngurukana ubumenyi ibintu nk'ibyo kuko John Kay yavuga ati ko abajene bakunda le film ikaba ibyo gukora mu Burundi atari byinshi tutegezwa kwironderera nabo bakaba babishaka nibaze rero tubereke ingene bo kwironderera akazi kandi abantu bazomenya gukina film tuca tubashira muri izi filime nyene tugende turakina urazi ko turangirana bavuga bati niho turonse umuntu ameze uko azi gukina ibi nibi ucumuha izina muri ya liste yabamaze kuvyiga biraryoshe cyane no kuva abafise nagise yo gukinana na bano bastare bahari hano bafise nagise yo gukina no mu mafilime ahari hano ari kuri trend ni ikintu ciza cyane cumvikana rero uburaje kugeza muri Iseke Films mumaze gukorana ibikorwa bingahe tumaze gukorana igikorwa kimwe Ingozi n'ubu twakoranye cya kabiri c'intimba nk'umuri legend waciye mu migwi myinshi ubumenyi urabufise tubwire Iseke Films uri kurayibona gute uduhe n'ubupfumu bwawe ubabona gute muri kazoza oya jewe uwo mbwira abo twokorana akambwira ati mbe ushaka gukorana nande mugumana pana kugenda hirya no hino ugaruka Iseke Film ntumbwire ko nasanze bipanze kuko muzenda kwibutse narakubonye uri kurakina kwa Fanny Lavine imigwi nshobora kutiyibuka byose ariko imigwi hafi nka yose yaragukeneye hano urayicamo gute wogera muri Iseke Films ukumva ko ariho ukwiye kurambarara mu gihe menga sinabo twavuga ko bari ku kagozi k'imbere uno munsi oya sindakora ubushakashatsi ngo menye abari ku kagozi k'imbere ariko je mu mutima numva ari Iseke Film iri imbere ariko hari impamvu abo bandi iyo mpamvu ngira ndayikushikire ko abo bandi bakora umengo n'umutwe umwe ukamengo uyo ugiye gukina muri iyo filme yiwe ugasanga n'umuntu umwe yipanze ntuzi ahakura uburyo ntavyo nukeneye no kumenya ariko ugasanga n'umuntu umwe ariko Iseke Film nasanze bafise komite barafise komite barafise ujejwe iki barafise ujejwe iki urumva ni organisation jewe rero nanje nkunda gukorera muri organisation ufise n'ingorane bo kumenya ariko umuntu umwe muhejeje muba muhise mukora nako n'inkwita ngo gukora ni nka bisi gutwarika gushikana muri ville mu muhejeje ariko ishira hamwe nabantu mukorana ukahasiga signature ikindi gihe bakavuga bati ingwa hano urakenewe kandi nico gituma Iseke Film niyo nabonye bifise nabyo ngizu no kuva ndiko ndavyumva harimo nakantu k'umuryango babantu kumbure ubona gwaza umwana bagasimbana ikinini baramutse bagifisa canke baramutse bari hagufi apana umugana we ya bisi igusiga aha naka mukaba muraheze muvyaranya urorotso uteba bakaba bona gutano hasi bakabona gutano hasi kubijanye na n'uruhande ruri technique cyangwa ruri professional kuko ivyo urashobora kubivuga kubera urukundo bakweretse cyangwa kubera ikintu wabonye kivuga ngo uno muryango ni mwiza kubamwe ariko ku buryo bw'ibikorwa technically urabona yuko bafise ejo heza aho kazoza keza umugani where definition yawe sinoteba no kukwishura barafise kazoza keza kuko kwanza bafise umwanditsi mwiza cyane n'uwo bafashanya Joel ni umwanditsi mwiza ni wa muntu akora anumye ibikorwa bikavuga kabisa uwo naramubonye ziko tari wa mbere akunda umwanya
akunda ibintu vyiwe bibe bimeze neza aravyitondera wow arandika yitonze kandi akandika inkuru umengo nishasha kuri wewe aradekuvura voilà ntiyandika ibyabaye bose basubiramo nukuvuga ni kakano bita creativity kaba kajemwo creativity irimo tugiye mu bintu by'amasanamu byo kuvanga amasanamu barafise umutekinisiye ameze neza avyumva akora ibyo akunda wow kuko ndatangazwa n'ingene twakora tugakora umurango nijoro nta kuruhuka non stop tugakora tugafungura tukanwa tugakora nijoro mukabana abandi bajyamye nijoro baguma ko bakatsa amatara bakagira gute ahubwo ikitwicira niyo amatara agiye agateba hamwe regidezo kuri kwirabikora neza yoguma ibitunganya neza umuyaga nkuba ukagenda neza cyo iseke filme yogera kure kuko ako kantu niko nabonye kabatevye iyo amatara atagiye yonyene umwumvikano umeze neza abakozi bakora kira muntu icazi ivyo rero ni chance aho rero ni kudo chapeau kuri iseke film ahubwo nibanyumva bakamenya ko bikwiye bazompenda ako gakontra nigumire monyoye mu bantu bafata idarapo barekera amati kontra muri iseke films yiha ndimwo ahubwo umve ko nanje bize njamwo nawe uravyumvise nanje ndavyumvise n'abankurikiranye bavyumve kuko sindiko ndabona inyungu cyane kuri wewe ndiko ndazibana no kuri iseke films gusinyisha umuntu nka wewe n'umundi butunzi babibitseko ahubwo nibazamuze ntabwo bari bwamenye uko ufise ino nyota yo kubaye wowe umaze kugacisha mwe timubona gute bahungu banje ngomanye namwe nico gituma nahora mbwira aba jeune bakora muri entertainment mbabwira nti ivyo mukora vyose korana n'abajournaliste abajournaliste nibo bambere basimba ibintu vyawe bikaja kure ari vyiza bikaboneka ari kinyoma kikaboneka ari kuri kikaboneka ico nico wakibabwiye nk'ukizi kuko abajournaliste barafurura bafurura ingabire yari inyegeje abantu bakayibona baravyibusha barereka abantu bakereka societe yo icikwiye gukuramo abo bantu nyene umugani wa ufise ibintu ukora bisa n'ivyo kudandaza niyo abantu bambere mwakorana kugira udandaze bikunde mise numva ijwi muri jewe rimbwira ko hari undi munsi tuzicara wasinye kontra muri iseke films. Merci beaucoup. Mbwira uti bonne chance. Bonne chance. Sawa. Kabisa cyane. Oya binaba vyiza. Kuba ufise aho wicaye ukavuga uti ndazi ko ndiko ndakora. Niyo bariko barandika waruhutse mwakinye filme canke ikindi gikorwa uri wisanta uri ku kazi. Wow. Za stress navuze ntizigera zikwegera. Wow, kuguma hamwe ntutaragurike. Biba biryoshe cyane. Kuko telefone ivuze cyavuze ngo mbe hari umuntu andondeye. Wapi wasanga atari ukurondeye ukamwishurana inzigo kandi atariko bimeze. Wow. Ijwi ryanje nazikoregera kure bavyeyi ba iseke films. Nange mwese mufise ibyo muyoboye umutama sinyishwe kubw'inyungu za sinema zanyu no kubw'inyungu z'igihugu kuko iseke films je kintu nabakundiye muri rusange nicitwa Capital Center byose biri kumwe nabantu bakunda ingabire nabantu bakunda iterambere no mpaje waba gusa habwa iterambere rusange kuko mu byo bashize imbere baravuga ngo tudugire hamwe burya iseke films ni yapolwiza filme nziza ntizizobarize waba gusa nta kintu binjije se kubw'inyungu zabo gusa ukwaruka bw'igihugu ruraronka akazi abantu badafite ibyo bakora baraza gukora hamwe igihugu kironka amafilme meza nk'ubu ni habaho filme ya mbere nziza ikazanana muri iseke ikaja guserukira igihugu umva izoba ikibaye iseke films izo bari inyungu z'igihugu muri rusange babikorere ino yerema muyifate mutanayifashe ndayifate iseke filme n'abantu bipanze neza ku buryo n'amafestival babe hangi bazobaseka akaganura uko ntihazobura igihe babatamwe ikintu kizima usange abantu baratangaye kweli baje za Burkina Faso ari amafilme za Cote d'Ivoire hari ama industry ameze neza za Nigeria usange nka filme yabo yitayemo za Nollywood higanwe byose byabishoboka birashoboka d'autant plus que banakunda icongereza cyane hariyo n'ururimi English irayagwa muri iseke films muri iseke filme barakunda icongereza cyane updatinga bakajana nibihe wow birumvikana gose ahubwo nanje nashaka kukubaza iseke filme niyo wambwiye wavuze ngo Capital Center bafaniki okay urakoze cyane no kuvuga ko iseke films ni shami rimwe
mu mashami abiri abyagwa na Capital Center bisigura ngo ivyo bintu bitwarirwa muri Capital Center kubera ko hejuru nayo uvuze ndiko nda presentinga barafise n'igisata c'umuziki Iseke Films rero no musi kirabonekana cyane gusumba n'ivyo bindi muri film bari muri film ama film nayo kabira kiragira impact nini cyane birasigura ngo umwanya n'umwanya baraza kubona n'umuvyuro mu muziki biciye muri ico bita Capital Sound ishobora guproduiza ibikorwa bikaja habona bagakorera abandi ariko kandi bakanarera ikiri umuziki numva vya binini ariko ndavuga ku Iseke Film atawo yigereranya numva iri kuri kwirakora ya kabisa amateka bari maremare ntushobora kwakira umuligend nk'uyu ngo mubiheze n'amasaha 8 yohera kuko atekeye byinshi vyorera bikanagira ikintu biterereye yamara ntabwo abagiye tuzobandanya tuyage nawe tunamugarukane kenshi mvuze nk'uko umuca mwumva yuko mba ndiko ndagira ahantu havuga ngo akaryoshe ntigahora mwitama nyabuna tuzosubira ariko nitwomurekura tutavuze ku ntimba nayo nyene ihagaze neza ari nayo igezweho uno munsi novuga ngo yatangiye no kuboneka namwo twizira yuko azobandanya kanaboneka namwo cyane birushirije ino filme wayibonye gute woyiyagira abantu gutufatiye kukuntu nawe wayibonye cyane nkuko nubundi uri mu acteur principal ayirimo nubwo batarakubona neza byamaze guhishuka yuko uzoboneka namwo cyane urakoze jewe ibigumbagumba bica biba byinshi kuri icyo kibazo kubera yuko tugitangura badusigurira kuko iyo mutanguye scenario barabasigurira umwe wese rora afise naciye numva ko kwanza scenario ari original wow ndavya abakinyi casting impeccable wow kira muntu bamushira mu kibanza ciwe baraheza China rabivuze no munama aravuze nti iyi filme muyitondere igaseka uburundi bwose no ikajabuka imfurukira ngo sinababwiye sinabaraguri wow jewe washaka no muri igice ca mbere episode izohera bazombona gake gose bazombona gake kuko akazi mfise bazokabwirwa na film ubu nje nduwundi kweli mu ntimba reka bajya muri ko murabona n'abapeti uguma wiyubura ninaza hejuru yabo kuzindi nkomezi ni konzi gusa konzi ya Kikongo ni konzi ati umusayizi back chapeau ku barundi wow abarundi baratanguye kumva cyakindi twabasaba kuraba amafilme y'ikirundi amafilme ndundi badushigikire wow nabo bazoshikirwa none filme ko ari umuryango n'umuryango umugore arakina umugabo agakina umutama agakina umwana ko atari vya bindi ngo twisige ngo ibintu vyera kugira ngo tuba batama muri filime nivyemewe bijya no gukwegera mu mwana kina bijya ibintu si vyiza mu ntimba muzobibona none anniversaire y'umwana bazana umwana wow ntavyo kuzana ibintu vyo kubesha abantu ni filime nyene nimba ari umubosi bazana umuntu afise ruke nyene y'umuntu yafunguye nkinge ndi umubosi n'ubusanzwe kabisa imodoka ndayifise nca ndayizana nkagari kajya bati hakinye umubosi nubundi mba ndumubosi akayitwara pana bimwe byo gufera kumbure muri filime barenza ko bagaca bavuga batafise amakamyo afise ibiki ariko ndumubosi nubundi adafise amakamyo hanze ariko afise amakamyo muri filime wow none ako kantu gasubiremo ndakomeza neza umubosi adafise amakamyo hanze ariko yafise muri filime none uravyanga ivyo ni vyiza hama rero abarundi ubu abakobwa bariko barakina filime baramaze gutahura ko atari ukuyerera kari bavuga ngo ukina filime ari umukobwa barakamuheba ukamenga n'umwana atandera afise arononekaye kandi ahubwo benshi baza atandero bafise tukabigishiriza ahubwo muri filime ko atari vyo ko nitwamwumva ni ndero mbi hanze azoba avuye mu mugwi kuko ntazoza kutwambika ibara kumbe ni n'umuryango wirerero nkuko wari kurabivuga kuko ushobora kuza muri Iseke Film tutazi kuje ufise akageso akanaka ariko muri vya bindi biga vya discipline uzosanga utarimwo uca rero ahubwo tugukosora nimba hariya wahora ukorakora wibigikwashu aha telefone tuzisiga ngaha kandi tugasanga zikwiye apana guca comora ngo aragiye urumva na hantu
mu muryango ushobora no kwigira indero yego kuko si ahantu uzanye za ndero zawe oya dukina dukebura none wewe we tushaka kuvuga tuti ibigabo bitwara abana b'abandi bibakura ku ishuri bibahendesha amatelefone yego muri film yego tuce tugusanga kuri Saga Plaza ari byo uri kuragira vya vrai oya abantu bazuca bavuga ngo iki wowe bari umwigisha wa fake birimo rero ndagakunze cyane ako kantu gusa no kuvuga ngo ivyo tugaburira abandi tubanza nakwe tukikorerako voilà kugira duserve abantu atabucafu dufise aho rero abantu ntibabifate nka nkama kandi batanguye kubifata nka nkama kuko usanga kera nahora mbabwira kuri YouTube ngoma ndababwira abantu muraraba ntimugire subscribe kubera iki iyo nzigo wamaze kuraba filme wayikunze gira subscribe umugenza atayiravye mu partage nimba ari cyumviro woshikiriza gishire muri commentaire tangorana ikibi canke ciza gishiremwo kuko kirakebura eba ujya muntu harya hano yari kugiriko ibikurikira bazobikorerako kuko turasoma ama commentaire yose kirumvikana cyane nkunze n'uburyo usa n'usoze rushimira abarundi uburyo akamo magemo batera kera bataravyumva uno munsi batangiye kuvyumva ariko umwongereza arakubwira ngo we need more than this turakeneye ibirenze ibi dufise uno munsi kuko nimba filime y'Uburundi ifise abafana ibihumbi 100 bibaye ibihumbi 300 nta copf ahubwo ko bari kuva mu bwiza umuriyoni kuko ubu tugera abarundi bamaze kugera mu miliyoni 16 ubushwakaze muri 16 rusansuma naheruka womenga zari 14 gutyo ariko nyine birumvikana umugani wanyu uno munsi basubiriye baza gusanga izindi zibiri zakuye nta 14 none we uronse 1 million ego basi afazali 1 million tuyibone kabisa ishigikiye kubera iki intimbi zoyibona kandi je suis sûr kuko ingeni panze kira muntu azifuza kwiraba utazoyiraba nawe yihombere nyene nakazi ke agume muri ayo stress yiwe intimbi irakura ama stress no kuvuga barakubwira bati kuca wibona ko nimba waragowe ntiwagowe wenyene nimba waratunze nturi umutunzi wenyene nabandi baratunga kumbe abantu barasanga n'inyigisho zisize mba numva intimba ari n'umuti n'umuti uje kuvura abantu benshi kandi ni thérapeutique film thérapeutique niko bazita thérapeutique no kuvuga ishobora kuba umuti kuvyiyumviro vy'abantu kuvaramo akantu ka therapy thérapeutique okay agaciyo mise ndagutaho c'est bien muze nayo numva twogumana ariko nkundire duhure for the next warumugisha kubana namwe yamara sishobora kwakira muri legend nkamwe ngo agenda atakantu atekereye abantu muri rusange kuko turavuga turabaza ariko gasanga ari ibintu twibagiwe yamara ko ufisa akantu ku mutima uvuga ngo abarundi basigarane kano kantu akanya ni gwanyu merci akajambo kanyuma no uvuga nuko abarundi ntidukunda gusoma ivyanditse ko tudakunda gusoma ivyanditse rero nituje muri Facebook tuje muri YouTube kuko si vyanditse ni vyu ushora no kumva nico gituma umuzungu yabimenye aturungikira ama audio kuri WhatsApp kugira udashoboye kwandika akoreshe audio yarabimenye kabisa uravyumva muri Tanzania ni igihugu cyo hafi ikibanyi kidukunda cyane dukunda na gose ntushora kugenda muri bus irimwe abantu 200 hatarimwe abantu 12 s'il vous plaît simvuze 8 12 umunani bonyene aribo bari mu bindi 12 bariko barasoma hajya niko bimeze kimenyesha makuru baraba bamenye amakuru yaraye bamenye amakuru yazindutse hajya mu migenzo y'abatanzania nico gituma rero Tanzania tutazoyishikira mu gihe dukunda gusoma icupa tudasoma makuru. Come on, akakantu sinzi ko mukumvise. Rero nibahinduke abarundi. Nimba dushaka kugera ku mbono kazoza 2040 2060 canke sinzi 300 tukazogera ku bintu by'abantu bateye imbere muri byose. Nibaze barafeyota. Ubu rero biroroshe arizo YouTube, arizo Instagram, arizo nibazije ko baraba makuru iki kimeze gute iki kimeze gute kimeze gute umuntu atashe muhira yidocumente amenya makuru ameze uko ameze sino ucubaho kubihuha ngo mbengo bavuze ngwiki ubaza abandi byabaye acha kubwira ivyo washaka kumenya nta kubwira makuru ya vrai yasomye canke yumvise ijya ntimba imeze gute acha kubwira ngo iraryoshe none ubwo wumva uyimenye iyo ni film genda uyirabire
kirakomeye ikintu mubwiye abantu gaposha akina nabi muri filime ukavyemera genda urabe ko akina nabi genda urabe na ukonfirme nibanye na ego c'est wow kuvuga ngo bazibukire gusoma agacupa kaca gusoma umuntu arasoma ntibibe nka ntibibe novuga gute nk'umuco wa buri kanya cyangwa wa buri munsi yamara n'ubusome agacupa agasome ateramiye ku kinyamakuru uroze ngene biba biryoshe uri kuri somera cyangwa urabe agafilme ufise n'akarahuri wongera wisomera bigabanya n'ibihuha kandi igihugu gice kibaho gifise abanyagihugu bari bien informés intelligent afise mu mutwe bari responsable erega hajya muri Tanzania babita ngo batu ba bongo bonko bonko nukuvuga bakoresha umutwe hajya niko bongo batu wa bongo bana wow ufise abanyagihugu nabo bakoresha bongo nakuru nako mutotera imbere asa n'akantu kitwa bongo flavor none ntukibuka candaka umutwe flavor wow bongo bari ku bwonko kizazi sana bana mzee asante sana urakoze nawe wari umugisha kubana namwe kabisa nizere ko muzodukundira for the next tarikera cyane mukagaruka mukabandanya kuvungurira ku bantu kubumenyi bwishi mutekeye nk'inzu y'ibitabo oya jewe nzogaruka kandi ndabikwemereye kuko nzi ko ibi turimwo abajene bose bafise amatala babura ingene gusa bayagorora ngo basahiritse wow tubashimire namwe bakunzi bacu mwari mudukurikiye bakunzi ba Capital Center bakunzi ba Iseke Films mugende mu birabe ni naho unumuze w'amateka ari kanabonekana ni naho mugiye kumubona mu bikorwa byinshi cyane turabakunda cyane wherever you are be blessed hasta la vista Capital Center where hard work pays off.